anjana ku irembo ryaraba amaja mu buseruko. Mbona ubuninazo bw'Imana ya Isirayeli burashitse. Ubwo n'ibihe by'imashini ko numva bidutora. Aho nabonekerwa ndi ku ruzi Kebari, hanyuma nca nkubita inkoro hasi. Ubuninazo bw'Imana bwinjira mu ngoro buciye mu irembo riraba amaja mu buseruko. Umutima w'Imana uranterura unyinjiza ku mbuga y'imbere. Nca mbona ubuninazo bw'Imana busaze ingoro. Numva umuntu avugisha ari mu ngoro, haza umuntu ahagarara iruhande yanje. Araheza ambwira ati, mwana w'umuntu, iki nico kibanza c'intebe yanje y'ubwami, kandi ni ikibanza nshingako ibirenge byanje muri bene Isirayeli. Aho niho nzoba imyaka yose. Umuryango wa Isirayeli ntuzosubira guhumanisha izina ryanje geranda ubuhemu bwawo n'imibyimba y'abami bawo mu bitabo byawo, wabawo canke abami bawo. Bashira urwinjiro rwabo iruhande y'urwinjiro rwanje, ibizingiti by'inzugi zabo iruhande y'ibizingiti byanje, kandi hari uruhome rumwe gusa hagati yanje nabo. Bahumanya gutya izina ryanje kubera amashano bakoze. Nico catumye ndabayogeza nuzuye ishavu. Ubu bazonyigiza kure ubuhemu bwabo n'imibyimba y'abami babo, meze mbe hagati yabo imyaka yose. Nawe mwana w'umuntu, menyesha umuryango wa Isirayeli ukuntu ingoro yanje imeze, maze bamaramazwe n'ibyaha byabo, baheze bapime uburinganire bwayo. Nibamaramazwa n'ibyo byose bakoze, urabereka ishusho y'iyo ngoro ukuntu yubatswe, amarembo yayo, imiryango yayo ukuntu iringanije, ubusohokero bwayo n'ubwinjiro bwayo, amashusho yayo n'amateka yayo, amashusho yayo n'amategeko yayo, ubyandike babona, kugira ngo bashobore kwihweza amashusho yayo yose n'amateka yayo yose, baheze bakore babikurikiza. Iryo ni ryo tegeko ryerekeye ingoro ku isonga ry'umusozi n'imbibe zawo zose ziwukikuje. Ni heranda rwose. Ngiryo rero itegeko ryerekeye ingoro. Turi imbere y'Imana muri izamu ryo hagati ya 6 na 9, kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bwa rudasumbwa ku buzima bwacu. Wagize neza kuba wabyutse wateramiye ijambo ry'Umukama. Imana ibiguhere umugisha. Ariko wumve ko ubuninazo bw'Imana buza buciye ku mutima uciye bugufi.
ubuninazo bw'Imana buza ku mutima unyotewe kubona Imana. Nako wanyotewe kubona Imana, reka dusangire isengesho dusaba Imana itugirire ikigongo, imigisha yose yatugeneye ibone kuronka aho yinjirira. Dutanga uyu munsi wa 97. Nenda sabye ngo Imana iwuduhangarizemo, Imana iwutunezererezemo, Imana iwuturindiremo imibabaro. Uyu munsi utubere umunsi w'icyubahiro. Ingwara ntiziguherane, imibabaro ntiguherane, urupfu ntirukumire bunguri. Mukama turaje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, tuje tuzanye umutima w'urukundo kandi uciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Iri jambo ryawe riri mu buhanuzi bwa Ezekiel 43 duhereye ku murongo wa 1 gushika ku 12. Riratweretse ko guca bugufi imbere yawe biduhuza n'imigisha itandukanye. Turaje kukwibutsa urukundo rwinshi wagaragaje igihe waduhebera umwana wawe Yesu Kristo nk'ufite ikinege kugira ngo adukize. Turashima cyane Mukama igikorwa kidasanzwe cy'agakiza gashingiye ku rukundo rwawe wagaragarije watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo adukize ibicumuro. Ndagushimiye cyane kuri icyo gikorwa no ku rukundo rwitanga wabutwereka. Urakoze kutigera utwima urukundo turugusagiye Mukama. None rero dawe mwiza, uyu munsi turahisemo kubabarira abaduhemukiye bose. Nkuko Yesu yabikoze ari ku musaraba, turababariye tukibabajwe n'abatubabaje. Turagusabye kuri uyu munsi ugira kabiri w'inyuma ya Pasika, udufashe kubarekuririra mu mutima wacu kugira ngo natwe turonke amahoro n'umwidegemvye. Komeza utubonekere Yesu, ukomeze utwiyereke. Ndatuye imbere yawe intege nke zanje n'ibicumuro byanje. Ndakwizeye
ko imbabazi zawe ari nini, ari nyinshi, zagutse kandi zirenze ibyo twiyumvira. Kandi Yesu bishatse wosukura umutima umushana umubiri byanje bikaba bishasha. Ndagusabye unyegere, ubone kunyigisha kugendera mu nzira zawe. Mwami nyaguhora ku ngoma, hariho ibihe bimwe bimwe numva ndi jenyene ntagira icyo maze, ariko uyu munsi ndabwibutse yuko utigera undeka, ntiwigera untererana. No mu gihe ntabyumva, no mu gihe ntabisobanukiwe, ndabizi ko uri kumwe nanje, ndabizi yuko undemesha, ndabizi yuko undengera ukandenganura. Ndashize imbere yawe inyota y'umutima wanje, cyane cyane inyota yo kugukunda, inyota yo kugukorera, inyota yo kukurondera, inyota yo kukumenya kurushiriza, n'inyota yo gukora ibyo ugomba mu buzima bwanje. Ndagusabye umpindurire umutima, unyuzuze urukundo rwawe Kristo. Ndakwizeye Mukama, kuko ibyo watanguye mu buzima bwanje n'ibyo wavuze ku buzima bwanje uzobishitsa. Uzobishitsa kubw'umugambi wawe mwiza wo gukiza abantu no kubohora abantu, kandi kuko uri kumwe nanje. Ndagushimiye kuko uzi ejo hanje heza hazoza, kandi ari heza mu maboko yawe. Uyu munsi nyaguhora ku ngoma n'umutima wanje wose, n'ubwenge bwanje bwose, n'ubutunzi bwanje bwose, ndiyeguriye wowe butatubwira ndi Imana imwe rudende. Ubuzima bwanje, ibyiyumviro byanje, ibikorwa byanje, ibyiyumviro byanje n'ubiyobore. Ibikorwa byanje n'ubihezagire. Byose ndabigushize mu maboko yawe. Ntunganze Mukama, undongore Mukama, unyigishe gukora ibiguhimbara. Mukama, mu maboko yawe niho dushize imitima yacu, ubuzima bwacu bwose.
ugiye kundinda ibyonyi, ukandemba gushasha, ukantera intege gushika ku iherezo. Bigusabye Mukama, nizigiye ko hari ikintu gishasha ugiye gukora ubuzima bwanje, kandi ndagushimiye. Ngushimiye mu kibanza cy'abavukanye duhuriye muri iri jambo, duhindurira ikirere, utwerekeje tugire neza, utubora abana bawe, tugire neza, udutabara. Duha umugisha, duha umugwiza, uduha umunezero, uduhe igikundiro, uturinde kubabara, igisuzuguro kibe kube y'ubuzima bwacu. Twongeye gusengera abagwayi Mukama ngo bakize, zaba indwara zo ku rukoba, indwara zo mu mutima, indwara zo mu mugongo, indwara z'agacinyizo, indwara z'igisuzuguriro. Mukama, ibyaha byose bigundaniye muri twebwe bidukize kandi uzobukoze cyane. Mukama Yezu, turi kugusenga tukwishimiye. Ngo niwakire ibyanje byose, duhesagire muri iri joro, utubohore muri iri joro, uturinde muri iri joro, utunezereze muri iri joro, umwasi ahunge, indoto mbi zigende, ububasha bwawe butugereko, mu izina rya Yesu Kristo tugira agahimbare, dukira agahinda. Amen. Yesu